nahawe ho guhitamwo agaciro k'ubuzima bwawe. Kura amaso kubatabona agaciro kawe, wegera abakazi kuko barahari kandi ni benshi. Nimba utarakora subscribe canke s'abone, raba ubikore ufyonde nako gakengeri kugira tuzobane no mu zindi nkuru zikurikira. Umunsi umwe umwana yagiye kuri se wiwe aramubaza ati: "Papa, je maziki? Ubuzima bwanje bufise akahe gaciro?" Se wiwe amuhibuye aramubwira ati: "Mwananje, nimba ushaka kumenya agaciro kawe, fatira ibuye ugende ku isoko. Nihagira ushaka kurigura akakubaza agaciro karyo, ntihagire ico uvuga, ahubwo uduze umwereke intoki zibiri gusa." Wa mwana bigenza uko se yamubwiye, aja ku isoko. Arahazenguruka. Muri ako kanya umukecuru umwe aramwegera aramubaza ati: "Iryo buye urigurisha ngahe?" Uwo mwana arinumira, ntiyagira ico avuga, ahubwo amwereka intoke zibiri gusa. Wa mukecuru nawe ati: "Ibihumbi 2, ayo ndayaguha urimpe." Wa mwana biramutangaza, hama asubira kwa se yiruka ati: "Hari umukecuru ku isoko ashaka kumpa ibihumbi 2 ngo agure iri buye." Se aramubwira ati: "Mwana, genda ubu naho muri mize, aho usanga ibintu by'agaciro by'ubukorikori, ahabikwa ibintu vya kera. Kandi nihagira uwo kubaza agaciro k'iryo buye, ntihagire ico uvuga uretse kumwereka intoke zibiri." Wa mwana afata rya buye ajayo, ndavuga muri mize. Haheze nk'iminota 20, haza umugabo yegera wa mwana aramubaza ati: "Iryo buye urigurisha ngahe?" Wa mwana ntihagira ico avuga, aduza intoke zibiri. Wa mugabo ati: "Ibihumbi 200, reka ndayaguhe, zana ndarigure." Wa mwana aranezerwa cane, hama yiruka kandi asubira muhira kwa se ati: Papa, hari umugabo mpuye nawe muri mize, ashaka kugura rya buye, arashaka kumpa ibihumbi 200. Se we aramubwira ati: "Neza kibondo, ubu naho ahantu hanyuma nshaka ko ugenda, shaka ko ujana iryo buye ahantu bacuruza amabuye y'agaciro, uhitembereze ufise n'iryo buye, kandi nihagira ukubaza agaciro karyo, ntihagire ico uvuga kiretse kwerekana intoke zibiri." Wa mwana agenda yiruka, naho badandariza amabuye y'agaciro ngo ba, arahitembereza, ariko hakaba hari umutama aho binjirira yicaye ariko aradandaza. Wa mutama ababonye rya buye arasimba, yiha akama ati: "Oh mana yanje, ufise ibuye narondeye ubuzima bwanje bwose. Ushaka iki ngo ndarikugurire? Urigurisha ngahe?" Wa mwana ntiyakura k'umunwa, amwereka intoke zibiri. Wa mutama aramubwira ati: "Imiliyoni 200 ndayaguha, ariko iryo buye ndarihabwe." Wa mwana biramurenga, kuvyumvisha biranka, kwiyumanganya biramunanira, yiterera hejuru, hama yiruka kwa se, amaguru adakora hasi ati: Papa, hari umuntu hahandi wambwira ngo ngende, ashaka kumpa ibihumbi 200. Hoya, ashaka kumpa imiliyoni 200 ngo agure rya buye." Sati: "Wabibonye mwana? Mbega kugeza n'ubu nturamenya agaciro kawe? Agaciro k'ubuzima bwawe gategwa naho wewe wishize canke wijanye. Urashobora guhitamwo kuba ibuye ry'ibihumbi 2 canke ibuye ry'imiliyoni 200. Hariho abantu bazokubona bakabona atagaciro ufise, n'abandi bazokubona ahubwo bakabona ko
uruwagaciro gakomeye cyane. Abo bazokubona nk'akantu karaho, kuri bo nta gaciro bakubonamwo. Ni wewe wo guhitamwo, ukihitiramwo agaciro k'ubuzima bwawe. Ntukaririre umuntu atigeze amenya agaciro k'amarira yawe. Egera abazi agaciro kawe, kuko barahari kandi ni benshi. Uruwagaciro, ivyo ntukavyibagire. Ndagushimira kuba wabanye nanje. Jewe nayiko ndakubwira ibi, nitwa Gusenga Derike. Nimba wakunze iyi nkuru, raba ukore like, utwereke ko wayikunze, unayisangize n'abandi. Hari ico ushaka kuduterera nk'utwunganira, raba ucandike muri commentaire. Wakoze kubana natwe.